uno munsi reka dusubire twibukanye ku bijyanye n'ingabire n'umuhamagaro. Umuntu wese arafise ingabire Imana yamuhaye, uko niko Imana yabikoze. Umuntu wese arayivukana iyo mpano, kandi ntaba ari imwe. Umuntu usanga afise impano nyinshi. Umuntu rero mw'izo mpano harimwo imwe usanga yari iganje gusumbya izindi, iyo nayo niyiba ifatanye n'umuhamagaro wiwe. Imihamagaro rero nayo iratandukanye. Hariho abafise imihamagaro yo kuvuga ubutumwa bwiza, hariho abafise imihamagaro yo gukora politike, hariho abafise imihamagaro yo kuba abasirikare canke abapolisi, hariho abafise imihamagaro yo kuba abapilote, hariho abafise imihamagaro yo kuba abarimu, hariho abafise imihamagaro yo kuba aba homme d'affaires canke abakomeresa bakomeye, hariho abafise imihamagaro yo gufasha imfuvyi n'abapfakazi. Imihamagaro ni myinshi cyane. Hariho abafise imihamagaro yo kuvura. Rero kino gihe ntawe utabona ivy'igihugu kiriko kiracamo. Igihugu kiriko kiraca mu bihe bitoroshe. Ngomba mvuge ibintu ndazi yuko bitabanezereza, ariko ni naba navuze ukuri nta ngorane. Igihugu cy'u Burundi kigeze aho umwasi ashaka, atagikozwe biraboneka yuko gishobora no gusambuka canke kikaba ukundi kuntu, abarundi bakagihunga, ntihagire n'ukicubahuka kuvuga yuko ava mu Burundi canke igihugu cy'u Burundi coba kiriho. Voilà, muribuka ivyo umukuru w'igihugu wenyene aheruka kuvuga ati none mbega hamwe igihugu cohomba tugashika kuri 0 francs ibintu vyoca bigenda gute? Twese twoca duhunga. Rero muce mundabira ingene ibintu bigenda ku munsi ibintu vyononekara, tubona bigenda buke tubona ibintu biriko birononekara. None twohava tuvuga yuko ibi bintu biriko bikogwa, biriko bitunganywa n'abantu babifitiye amavuta, n'abantu vy'ukuri babihamagariwe, canke biriko bitunganywa n'abantu bironderera amahera gusa? Kuko nagomba babwira ikintu kimwe: umuntu ari mu muhamagaro wiwe n'umuntu arondera amahera, ivyo bintu ntibisa, biratandukanye. Aka kantu ngomba musubire mukumve neza. Abantu babiri barashobora kuja mu gisirikare, canke barashobora kwiga ibintu kanaka, bakiga ibintu bimwe, mugabo umwe akaba afise umuhamagaro mw'ico kintu, uwundi nawe akaba yagiye kubera ubuzima bwamunaniye, akavuga ati are narabuze ibindi bintu niga, reka nige ibya gisirikare nta kundi. Voilà, ubukene buriho, je nzoba ndabuhunze. Na kare mu gisirikare wize ukaja muri iskamu baraguhemba, ako nakaryo rero. Uwundi nawe kuva akiri umwana, akiri umubebe, yahoha igisirikare, akaguma yambara ibintu impuzu akazambara kujya kw'abasirikare, akambara inkofera kujya kw'abasirikare, akigenza kujya kw'abasirikare, ariko akavuga nka komanda. Voilà, ari kwishure agafata abandi banyeshure nkuko araba ariko araha amategeko. Nukuvuga ngo ibintu vyose akumva ari gisirikare. Abantu nk'abo kenshi uzosanga babita ngo komanda. Voilà, ngo kapitene. Voilà, kubera ibintu byose akora abikora nk'umusirikare, abikora bwa gisirikare. Bo umuntu nk'uyo rero igisirikare kiba kiri no mu maraso. Umuntu nk'uyo igisirikare kiba gitembera no mu maraso. Uyo iyo atagiye no mu gisirikare ni hamwe usanga yarayinze, naho aba ari umugabo atakigiyemo usanga aguma yigenza nkuko nyene. Voilà, ibintu vyose akabibona mu buryo bwa gisirikare. Voilà, iyo adakoze rero ico gikorwa yahamagariwe biramugora ingene ashobora kubaho. Numwe usanga arinda yitaba Imana aguma arogreta. Nico gituma tuvuga duti birakwiye yuko umuntu wese ahagarara mu mwanya Imana yamuhamagariyemwo,
agahagarara mu muhamagaro wiwe. Iyo uriko urakorera mu muhamagaro wawe biraryoha cane. Umuntu nk'uyo rero ashitse mu gisirikare aba umusirikare mwiza cane, kuko uyo ntabagiye kurondera amahera, abagiye gukorera igihugu. Voilà, abantu nk'aba rero muri ino misi nibo babuze. Abantu nk'aba barakenye. Igisirikare usanga kirimwo abantu batagihamagariwe. Voilà, kare usanga kirimwo abantu bagiye kwicira amahera, ubukene bwaramukubise acavuga ati nta kundi nokora, reka nigire mu gisirikare. Voilà, uyo rero naho yokora ako kazi y'igisirikare ntagakora nk'umwe yagahamagarirwa. Voilà, no mu vya politike nuko nabivuze. Kandi umuntu iyo ariko arakora igikorwa yahamagariwe agikora kimworoheye gose, agikora mu buryo bworoshe kandi akagikora neza, akagikora gikunze, naho atoronka amahera arabandanya agikora. Voilà, tandukanye n'umwe ari muri ico gikorwa yironderera amahera gusa, yironderera ukuntu abaho. Murumva uyo ataronse ayo mahera ibindi abikora nabi nabi. Tunga rero kugira ngo ndababwire ibi, hari aho nasotera kuja. Kino gihe leta y'u Burundi twovuga yuko ari leta ya gisirikare. Igihugu c'u Burundi gitwarwa n'umusirikare, umushikiranganje wa mbere n'umusirikare, abashikiranganje benshi n'abasirikare, buramatari abasirikare, mana yanje abakuru b'amasosiyete abasirikare, abakonseye abasirikare. None vy'ukuri dukurikije bimwe vy'umuhamagaro mpije kubabwira, aba bantu aba basirikare boba bari mu mavuta yabo, boba bari mu muhamagaro wabo, ibintu vya politike woba ari umuhamagaro wabo. Simpariye navuze yuko umuntu usanga afise ingabire nyinshi n'abasirikare barakira politike, mugabo umuhamagaro wabo principal aba ari uwahe? Nuwo gukingira igihugu, nuwo gukingira imbibe z'igihugu. Usanga ngaho ari Imana yashize amavuta yabo. Avye rero ingene ibintu biriko biraparangana kino gihe, biraboneka neza yuko abantu benshi, abategetsi benshi bari mu bibanza batabereye. Biraboneka yuko ibikorwa bakora nk'abacangero. Biraboneka yuko bobo ahanini bironderera amahera gusa, bironkeye amahera ibindi ntubabaze. Sinzi ko ibindi ko ndavuga ari je ndabibona jenyene. Tejo twarabonye yuko Plato ariko aravuga ivyerekeye politike, agatanga igicapo c'umurongozi nk'umwungere w'intama. Voilà, umurongozi ategerezwa kuba umwungere w'intama. Voilà, intama ni iki? N'abanyagihugu. Umwungere mwiza ni wa murongozi wabo. Uwo murongozi ategerezwa kumenya ingene intama zimeze, zimerewe, zirashonje, zirahaze, ziragwaye, zirajonjogoye, zimerewe gute. Voilà, agaca amenya icyo akwiye kuzikorera abonye ingene zimeze. Plato arasubira agatanga igicapo c'umuganga mwiza, umuganga akora akazi yahamagariwe n'umugwayi. Voilà, umunyagihugu amugereranya n'umugwayi, umuganga mwiza amugereranya n'umurongozi. Ko rero wosanga mu biro vy'umukuru w'igihugu abasirikare, mu bushikiranganje abasirikare, kwa buramatari abasirikare, abatwara amasosiyete sosumo umusirikare, abatwara ayandi masosiyete abasirikare, regidezo abasirikare. Ibi bintu birashobora kuba biri mu bituma igihugu c'u Burundi kiriko kiramererwa nabi kino gihe. Ubu rero umuntu yoca yiyumvira ati none hagati y'ivya gisirikare n'ivya politike ivyo bahamagariwe n'ivyahe? Ahantu bafise amavuta
gusumba ahandi ni hehe? Ni mu vya politike canke ni mu vya gisirikare? Nimba ari mu vya politike, igisirikare ntibagikora neza. Nimba ari mu vya gisirikare, ivya politike ntibabikora neza. Yabaye nk'akarorero, nk'ubu ndashobora gukubitika ngashavuga nti okay, nta gisigaye, reka ngende mu gisirikare. Voilà, ngashanja mu gisirikare. Mugabo hariho ibindi bintu narisanzwe nshoboye, ivyo njiye ndabireka, njiye nigira mu gisirikare. Gisirikare njitseyo no kwiga nk'uko abandi biga, ngakubita amapompaje, hagira formation, nkiruka, bakanyigisha kurasa. Voilà, n'urugamba nkarujako. Mugabo jewe ivyo bintu sinobikora nk'umuntu yabihamagariwe. Nobikora nk'umuntu w'umucangiro nyene, ariko yironderera uduhera, ariko yironderera kubaho buke buke, nta kindi. Aho nari nshoboye, aho nari mvise amavuta, naravuyeyo. Voilà, vyumvikana yuko n'aba basirikare n'abapolisi bashizwe mu bibanza vya politike. Birashoboka yuko aho bari bafise amavuta bavuyeyo. Birashoboka yuko bari bashoboye ivya gisirikare kandi babishoboye neza, mugabo bagaca bakugwayo bakaja aho batabishoboye. Ibintu rero birakwiye guhinduka, ibikorwa bigakogwa n'ababifitiye amavuta, bigakogwa n'ababihamagariwe, kuko abo bantu babikora vyoroshe kandi bakabikora neza. Iyo yari principe exceptionnellement, umusirikare arashobora gukora ivya politike kandi ugasanga ariko abikora neza. Mugabo abo bantu ni bake cane, ni bake cane. Naho bishitse, abo bantu usanga batwaza igitugu, abo bantu usanga batwaza amanyama, kiretse vy'ukuri umuntu atinya Imana. Ibi rero mpejeje kuvuga sije ndabibona gusa, hariho n'abandi babibona uko. Muri yo rikome naho nyene niko babibona. Yemwe nuko ubuzi bwa leta tutabona abasoda n'abapolisi b'amapete yo hejuru ari bafite ijambo muri byose. Erega abasoda n'abapolisi bafite akazi kabo, mwese murabizi. Kwisi yose abasoda n'abapolisi ntituvuze ngo bashobora gukora ivyo, mugabo tuzava dusanga bibagiye umwuga wabo wa mbere ujanye no gukingira imbibe z'igihugu no gucungira umutekano. Murumva ati yemwe ati tuzaba dusanga abo basirikare n'abapolisi bari bagiye igikorwa cabo ca mbere cyo gukingira imbibe z'igihugu. Abasirikare igikorwa cabo ca mbere no gukingira imbibe z'igihugu, no gucungera umutekano. Voilà, ils doivent être courageux, ils sont les plus courageux. Voilà, ivyo twarabibonye. Ayo n'amavuta yabo mu gihe baciye baja mu vya politike, mu vyo gutunganya igihugu. Ibintu ngaho birashobora guca bicangana. Ibintu baca bavyitiranya bakabivanga, ivya politike bakabivanga na bimwe vya gisirikare, ugasanga ibintu rudubi. Mwese murabibona ubuguya ugiye mu maserivisi ya leta, usanga umengo ni bitero cy'abasoda n'abapolisi bacunze abagenero mu maserivisi ya leta aribo basigaye bayitwara. Usanga ari abadirecteur general, abayobozi bakuru mu maserivisi ya leta. Rero mu by'ukuri niho kazi kabo ka mbere ikamisi yose je novuga ntoya. Ikindi rero aba bantu b'abagenero turetse yuko biharije vya politike, n'urudandazwa baragwigaruriye. Voilà, usigaye wumva ngo bika rujya rudandazwa n'ugwa generale naka, rijya soko niwe yari rose. None urudandazwa rumaze kwiharirwa na generale, mbega uwo wundi muntu yoza n'umutahe ngo aje guhiganwa na generale ninde? Uwo wundi muntu yoronka isoko generale atari rose yoba nde? Uwo mu investisseur canke uwo mu nyanitahe avuye mu mahanga yoza ahiganwa nabo ba genero bamwe biyita bakibirengeye. Voilà, yoba nde? Tivyoshoboka, bashaka gukubita ku ntoke canke naho bakakumena umutwe. Ibi rero umukuru w'igihugu arakwiye kubihagarika. Voilà, urudandazwa rugakogwa n'abaruhamagariwe.
hariho abantu bahamagariwe gukora urudandazwa, hariho abantu urudandazwa ruri mu maraso yabo. Umukuru w'igihugu avuze yuko abantu bari mu buzi bwa leta baza kuba abadandaza. Uno munsi mu bintu bigira ikintu bita secteur privé. Nituyigira reka kwezi. Ati ubusegiteri privé ntayikiriho, ibintu byaravanganye. Abagenero nibo basigaye bakora ico gikorwa. Mana yanje, ibi bintu murumva yuko ari ubugesera. None umwinvestisseur étranger umuntu azoshaka kuza gushora imitahe mu gihugu wibaza ko azoza gute azi neza yuko azoba guhiganwa n'umugenerali kanaka, azi guhiganwa n'umunyamugambwe kanaka? Ntibishoboka. Reka ivyo ntibikunda ko leta y'u Burundi yokora ibishoboka byose kugira ngo mu maserivisi ya leta amwe twavuze usanga hari abanyepolitike, abagenero, abapolisi, abasoda barondera abahinga b'abarundi na mvamakungu. Turasabye bazana abahinga, kandi bindabibwira umukuru w'igihugu narondera abahinga baza mu bisata biza gushira mu ngiro ya mbono twavuga. Ivyo bitabaye tuzaba dushika mu mwaka wa 2007 ivyo ariko aravuga n'amasoga ari bya byivugo gusa. Yewe cyo nyamba bahanuzi biwe batarayimubaye cyo nibaza ko bazakora kuri kutariko. Mu majambo make, igikorwa cose kirakwiye gukorwa n'uwagihamagariwe, kuko umuntu yagihamagariwe agikora neza kandi akagikora vyoroshe. Abasirikare nukuri Imana yarabahezagiye, ibahezagiza ubwenge mu vya gisirikare. Ntibagende bakoresha izo ngabire zabo mu gisirikare, mugabo ivya politike babireke, bacungera umutekano. Igihugu kirakeneye umutekano, bagicungere, bacungere imbibe, hamwe atanisazi izokwinjira mu gihugu c'u Burundi. Hamwe hagize n'akadoboka, hamwe hagize n'umwansi adoboka, zomba baza duti none uyu mwansi yinjiye muri hehe? Duti umutekano wahungabanye, mwebwe muri hehe? Ko ari byo mwahamagariwe. Voilà, politike navyo biramaze kugaragara yuko kabisa bariko bararondeza yuko bariko baratatona. Voilà, kuva twikukiye igihugu c'u Burundi cagiye gikorokera mu maboko y'abasirikare. Harageze yuko Imana idutezurira. Simvuze yuko abasirikare batokora politiki, mugabo abandi bose vyabananiye, abasivile vyabananiye, abasirikare boca baza rero. Ibi ndiko ndavuga bigaragazwa n'ibikorwa tubona ku rubuga. Ndazi neza yuko ibi mvuze hari abo bibabaza, ariko noneho murumvise ko ntabivuze je nyene, n'uwundi mugabo yabivuze. Imana nibahezagire rero mwese, reka twibandanize gwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuro ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Reka nsubire ndabibutse ko itariki 1 z'ukwezi kw'indwi ariho tuzotangura gwa rugendo rw'amahoro. Abarundi twese, abari mu gihugu n'abari nyuma y'igihugu, twese turi mu mutima umwe, duhuje umutima n'inama. Tubwirizwa kwisonzeshereza igihugu, tubwirizwa kwitangira igihugu, tubwirizwa kwibabaza kubw'igihugu cacu, kandi ndizera neza yuko Imana izobiri kumwe natwe.